Nje nsubira kubaha kaze mwese mubandanya kumviriza amakuru kumwe n'ibiganiro ngaha kuri ino mboneshakure Isi TV, imboneshakure yanyu kandi yacu imwe rudende ibagezako amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye. Ayo tugiye kugarukako yubakiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: iburirwa irengero ry'uwahoze ari umurwanyi wa CNDD-FDD hikekwa ko yanyurujwe ku mvo za politike. Nayo mu yandi makuru, Kiremba guteba kw'ifumbire n'abategetsi batagira ico bakoze birateye ingorane mu barimyi. Ntimuje kure, ivyo n'ibindi turabibaramburira muri aya makuru. Ico utegerezwa ni ugufyonda sabone utarafyondako amakuru kumwe n'ibiganiro dushizeko, ukaca ubona notification mu ba mbere. Nyanza kuwa 28 Ruhuhuma 2026 kuva kw'igenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2026, Eric Cubwa w'imyaka 50 yarabuzwe irengero muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'Uburundi. Umuryango wiwe uranigura inyuruzwa riteye amakenga, rikagira amakenga kandi ku gacerere k'indongozi. Eric Cubwa yari umudandaza akomeye kandi akora cane mu mashirahamwe y'uburovyi i Kabonga muri komine Nyanza, akomoka ku mutumba Kabonga, zone Kabonga. Ni se w'abana 15 kandi yari afise abakenyezi 2. Umwe aba ku mutumba Kabonga, uwundi aba muri karitiye ya Mayengo ku murwa mukuru wa komine. Yari umuntu azwi cane muri ako karere kari ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika gisangiwe n'Uburundi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Uwo yahoze ari umugwanyi w'umuhari wa kera w'abahutu CNDD-FDD wagiye ku butegetsi muri Myandagaro 2005 kubw'amasezerano ya Arusha. Akaba n'umunywanyi w'umuhari yari azwi nk'uwutarya umunwa. Kubw'abamwegereye ntiyatinya kunegura ibikorwa muri uwo mugambwe, akarwanira inyungu z'abarovyi, igisata gikomeye muri ako karere. Amasoko yaho nyene avuga ko yari uwo mu muryango wa Hafsa Mosi yahoze ari umushikiranganji yagandaguwe muri Mukakaro 2016, bigatuma harwira gukekeranya kw'inyuruzwa ryiwe. Ubw'ibishikirizwa n'abo mu muryango wiwe kuw'Imana w'uwa 22 Ruheshi hafi isaha 1 y'ijoro, imodokari yo mu bwoko bwa pick-up ifise ibiyo bitabona itagira imparati yarahageze ku rugo rwiwe muri komine ya Nyanza. Abantu batazwi baramwurije muri iyo modokari atansiguro imbere yo kuja ahantu hatazwi. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko bamaze kwegera abategetsi ba komine hamwe n'ab'igipolisi, ariko ata makuru atomoye baronka. Gushika ubu abategetsi b'intara ya Burunga ntibaragira ico bashikirije. Umuryango wa Eric Cubwa usaba ko ukuri kose kumenyekana kuri kw'iburwa ry'uwabo, kandi agahamagarira uwo ari we wese afise amakuru y'ukuri gufasha kugira aboneke aho ari. Muri Nyanza ubwoba ni bwinshi kandi agacerere k'abategetsi gatuma haba ibibazo vyinshi. Yo uguteba kw'ifumbire n'abategetsi batagira ico bakoze birateye ingorane mu barimyi. Kiremba kuwa 28 Ruhuhuma 2026 muri komine Kiremba mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'Uburundi, abarimyi bariko baraca mu gihe kigoye cane. Irima ry'impeshi riri mu guhera, rikaba rihera hagati mu kwezi kwa gatatu
abarimyi benshi ntibararonka umwavu batumye kuri bamwe mbere barihiye. Iki ni igihe gikomeye co gutera nk'ibiharage n'ibiraya bisaba imvura ibandanya gushika mu ntango z'umwaka ukurikira. Ifumbire yatumwe ntiyabonetse. Uguteba kw'ifumbire biraba cane cane abarimyi bayitumye biciye mu mugambi wa leta witwa Tubura, co kimwe n'abarihiye mu maposita. Mandriyo, umurimyi wo muri zone ya Musasa, aragaragaza umubabaro ati: "Twarishe ku gihe twizeye kuronka umwavu imbere y'uko igihe c'itera kirangira. Gushika ubu turacarindiye. Mu duce two ku mutumba isi irimwo ibumba rivanze n'umusenyi, ikiringo c'irima kirakara. Gutera utevye bishobora kugabanya umwimbu wose. Gutera ata mwavu bishobora gutera ingorane. Kubera umwavu, bamwe mu barimyi bahisemwo gutera badakoresheje umwavu." Karaveri hasanzwe hari umurimyi w'i Musasa asigura ati: "Narateye ibiharage ata mwavu kuko sinari kuguma ndindiye, ariko ndafise ubwoba ko imvura ishobora gucika hakiri kare. Imvura no ku mutasuro yari nke cane. Hamwe vyobandanya uko nshobora kutimbura na bikeya." Dukorana ubwoba. Bamwe mu barimyi bahisemwo kugura iyo fumbire kugira ngo baronke uko batera, ariko ibiciro ni umurengera. Ikiro c'iyo fumbire kigurwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 y'amarundi, mu gihe muri Tubura umufuko w'ibiro 25 ugurwa ibihumbi 31. Kubw'imiryango myinshi yugarijwe n'ubukene n'iduga ry'ibiciro, ubwo budasa ni intambamyi zikomeye. Akamaro ko kubahiriza ikirangaminsi c'uburimyi. Umufundi mu vy'uburimyi wo muri iyo ntara atashimye ko amenyekana yavuze ati: "Intango zo gutera ivana n'igihe ibiterwa bimara n'igihe imvura imara. Ku biharage, gutera bitegerezwa gutangura mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuhuma kugira ngo bizogire urushurwe rwiza kandi vyame imvura itaracika. Ibiraya bisaba ifumbire ikwiye kuva mu ntango kugira vyame neza. Gutera kare bituma ibiterwa bidahungabanywa n'ihindagurika ry'ibihe kandi hakiterwa umwimbu." Kugeza ubu, ubushikiranganji bw'ibidukikuje, uburimyi n'ubworozi biciye ku biro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu makomine ntiburashikiriza itangazo ku bijanye n'amatariki yo gutangirako iyo fumbire. Uko igihe co gutera gitera cegereza ku masozo, amakenga aguma yiyongera. Ugucererwa gutanga ifumbire no kutamenya uko umwimbu uzogenda bituma impeshi itagenda neza. Gutanga ifumbire kare biguma ari nkenerwa mu ntumbero yo kwirinda iduga riboneka ry'umwimbu n'inzara mu miryango. Si ikiremba gusa, hari ingorane z'ifumbire mu bice vyinshi by'igihugu c'Uburundi. Abarimyi baranegura ukuntu ifumbire yatevye, nk'uko nyene bikabangamira umwimbu n'uburyo bwo kubaho. Amakuru yo mu makungu ya kure. Amerika, Israeli na Irani bari mu ntambara. Tumenye ivy'iyi ngwano n'igituma ata murundi yoshira agati mu ryinyo ngo ivyayo ntibimuraba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafatanije na Israeli bateye igihugu ca Irani, aho ibihugu vyateye ibisasu ku birindiro vya gisirikare no ku nzego zimwe zimwe za leta ya Irani. Irani ntiyatevye kwihora mu kumijagira ibisasu kuri Israeli no ku bihugu bibanyi vyo mu kigobe c'Abarabu birimwo ibirindiro vy'igisirikare ca Amerika. Iyi ntambara iriko iravugisha isi yose. Uri i Bujumbura iri kubera ku birometero birenga 7,000 kure yaho. Irani canke Israeli nta nubwo biri no ku mugabane wa Afurika.
tugaruke ku bintu bibiri gusa bituma iyi ntambara irabwa na bose, abarundi badasigaye inyuma. Ica mbere, kugara umuhora wa Hormuz, ingaruka zikomeye ku butunzi. Irani yamaze kugara umuhora wa Hormuz. Uyu muhora ni inzira icamwo ibice 20 vya gaze hamwe n'ibice biri hagati ya 20 na 25 vy'igitoro n'ibigikomokako bidandazwa mw'isi. Muri aka kanya rero vyitezwe ko igiciro c'igitoro gishobora kuduga n'ibindi bidandazwa biheze bikurikiye irya nino mu mihingo y'isi no kuri Kotebu harimwo. Muri Kuwait hari igisasu catewe ku kibuga c'indege mu bisagara vyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nka Dubai na Abu Dhabi, hatewe ibisasu ariko biturikirizwa mu kirere. Ivyo vyose vyatumye ingendo z'indege zihagarikwa. Hari amashirahamwe yunguruza abantu n'indege amaze gutangaza ko atariko arerekeza muri ako karere. Bisigura ko abarundi bari bafise ingendo canke bataha bavayo bitari kuborohera. Nk'uko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabitangaje, ibitero kuri Irani bigamije kubuza iki gihugu gutunga ibigwanisho ruhonyanganda. Aha mwomenya Amerika na Irani bari bamaze iminsi mu biganiro ariko ataco vyari bwashikeko gushika aho ibitero bitanguriye. Ivyononekaye muri iyi ntambara bikaba bikigoye kumenya neza kuko uruhande rwose rusohora amakuru rubona ko abereye gusohoka. Nyamara biravugwa ko umushikiranganji wa Irani wo kwivuna abansi Amir yoba yahasize ubuzima, nubwo hari ibinyamakuru vyegereye ubutegetsi bwa Irani bibibeshuza. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya mururanirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.